Ikaze bakunzi ba Rook Media, ikaze bakunzi b'ibiganiro ca Rook Sports. Turi ku munsi wa mbere, turi kwigenekerezo rya 13 ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2025. Nibaza ko ni umunsi udasanzwe mu mateka y'igihugu cacu c'u Burundi. Ni umunsi udasanzwe ku Barundi aho bari hose, aho twibuka novuga ngo igandagurwa ry'incungu yo kwikukira ku Burundi rwa gasore Rudoviko rwa gasore. Ora ko haheze imyaka itari mike ari mu kwigenekezo rya 13 kwezi kw'icumi umwaka w'1961 gushika kuri uno munsi Uburundi bahimbaza uwo munsi, no kuri uno munsi nyene Uburundi bahimbaza uwo munsi kwibuka Rudoviko rwa gasore. Tubace duce twifuriza abarundi bose umunsi mukuru mwiza. Twita umunsi mukuru kuko no kwibuka incungu yadufashije kuronka intahe yo kwikukira abarundi umwe wese ahari umubere umunsi novuga ngo kwibuka ico incungu yo kwikukira ku Burundi. Ijambo cyane cyane yaje kuba ashikiriza nibaza ko ushobora kurironka aho uri hose. Nuno munsi rero tuje kwashikiriza iganiro ca Rook Sports kuno munsi wa mbere n'amakuru y'atandukanye. Mubona ko ndi kumwe n'umutumire twaje kuba tubazanira siga mbere mu mubonye hano muri studio za Rook Media cyangwa mu biganiro bya Rook Sports. Reka nibaza ko hari n'abandi bashobora kuba batamuzi, ndamuramutse ndamuhe ikaze mwongenda musabe anabidondora. Murakoze cyane, ndaramukije abakunzi ba Rook Media cyane cyane abakunzi ba Rook Sport. Amazina nkaba nitwa Beniste Champion hori imbere. Ni Beniste Champion hori imbere. Tumaze gukora ibiganiro bitandukanye haba muri Rook Sports ndetse no muri Midweek. No musaje kuba agaruka hano ana ko yagiye yambaye umwambaro wa FC Barcelona. Eske umufana wa FC Barcelona? Yego. Burya abamenyesha bo kuri bino baremerewe kugira imigwi bafana iyo bari bakavyerekana nyine. Kizira ko bavyerekana iyo bari mu kazi muga ariko ubuzima busanzwe bafise amakipe bakunda nabo. Yego. Yatwagwa ikaza hano muri studio za Rook Media. Nibaza ko ikiganiro ca mbere ndibuka ko bari watwemera ati nimwasura kunkenera nzoba ndahari. Ubona ko uzuraza kenshi. Nibaza ko no muri minsi uje turakubona hano muri Rook Media. Ikiganiro ca Rook Sports rero cyo munsi wa mbere tuje kuganira ku makuru y'ibintu atandukanye hano mu Burundi. Ni umupira w'amaguru. Aigle Noir yarayikinye urukino rwayo rw'ikirarane muri Primus League bakina n'umugwi wa Olympique Star hari kuri Stade Intwari ku munsi w'Imana. Intamba mu rugamba zamaze kuba zerekeza mu gihugu ca Gabon, zijya gutara mu mitwe n'igihugu ca Gabon mu rukino rwa nyuma rwo kurondera itike ryo kuja mu gikombe c'isi yose. N'umugwi wa Rezipo waratahukanye igikombe ca East African Basketball Champions Cup EABCC 2025 mu gihugu ca Kenya mu gisagara ca Nairobi. Umugwi wa Rezipo amaze kuba ugitahukana inyuma yuko umugwi wa Remesha ugitahukanye mu mwaka uheze. Reka tumire amateka tugaduheze tugaruke n'idonito. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda kw'ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nk'uko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Twamaze kuba tugaruka nido y'iganiro cacu. Reka duhere amakuru y'inkino avugwa hano mu Burundi. Tuhere muri Primus League. Ku munsi w'ejo ku munsi w'Imana hariko haraba urukino rw'ikirarane hagati y'umugwi wa Aigle Noir ndetse n'umugwi wa Olympique Star. Nibaza ko aba ari urukino rutoroshe. Turibuka mu mwaka uheze uno mugwi wa Olympique Star uza gutsinda umugwi wa Aigle Noir mu mpera z'ihiganwa. Mbere byanatumye umugwi wa Flambeau du Centre wari umugwi mu umenga ufata ikibanza ca Aigle Noir. Ico Aigle Noir yatsinzwe mu ntara ya Muyinga. Yari bisindo biri kuri kimwe nimba nibuka neza. Nibaza ko numwe mu migwi hano mu gihugu c'u Burundi hano muri Primus League umugwi wa Olympique Star uri mu migwi ikunda gukarira ino migwi komakomeye cyane cyane iyo usanze mu gisagara ca Muyinga. Yego cyane, kuko uravye umugwi wa Olympique Star no mugwi ku migwi ukina première division hano mu Burundi, naho uriko uragira experience. Uriko baramara imyaka itari mike nyuma yaho baduze mu cicaro ca mbere. Hari abakira babo bari unité yo mu ntara ya Muyinga. Mugani Olympique Star ubushobozi bwabo ahanini ahubwo babugaragaza mu nkino z'igikombe c'umukuru w'igihugu cyane cyane. Baratsinda imigwi ikomeye za Diardike, baratsinda imigwi za Atletico Olympique. Rero novuga ko n'umugwi wa Olympique Star
bafise experience yo gukina match nkuru baranabigaragaza. Burya uravye match zitanu ziheruka guhuza Olympique Star na Aigle Noir, Aigle Noir yabatsinze 3 nabo bayitsinda 2, kandi ntitwirengagize ko Aigle Noir n'ino myaka 3-4 iri nyuma n'umugwi hano muri Primus League utinyitse, kuko n'umugwi usa n'ukwije byose hano mu higanwa iwacu. Bafise organisation nziza, bafise abakinyi beza bakiri bato, nko ku mwaka weza abakinyi batwaye Primus League, ahubwo n'igitangaza cyane. Ntabwo ishikana 25. Oya, n'abakinyi bakiri bato cyane, n'abakinyi bafise umumenyereza afise experience. Ndavuga Jimmy Ndayizeye, nyuma aho twamoneye mu mugwi wa Academy Cité, yigaragaza arasohoka araja mu Rwanda, aragaruka mu mugwi wa Aigle Noir. N'umumenyereza nawe akiri muto muga ku bikogwa, umumenyereza akuze. Bona Primus League nabaza ko hezi cyane muri Message Ngozi, ubona ko afise experience ya Primus League afise cyane. Ego nawe no muri Message Ngozi yamenyereje abakinyi beza bakiri bato. Yo n'umumenyereza wamuha abakinyi bakuru arazi kubana nabo, wamuha abakinyi bakiri bato arazi kubakuza. Rero novuga ko n'umugwi wa Olympique Star ejo wagerageje kubuza intsinzi Aigle Noir, aho ari urukino rwari gukina ku ndwi ya 6, ariko ruza gusiba bivuye ku kuntu Aigle Noir the Fighters bari mu nkino za CAF Champions League. Rero n'urukino rwari rubereye ijisho ku mpande zose, kuko uravye Olympique Star ni ekipe yatweretse ko ije ikomeye uno mwaka. Baratsinze Vitaro, batsinda Vision, ahubwo batsinda AS Interstars, nayo Interstars naho yasubiye inyuma. Ni ekipe ifise izina kandi umwanya n'umwanya ishobora gukora ibitangaza. Bongera ahubwo natangaye mbonye Musongati batsindiye iwabo, batsindiye Muyinga. Wari urukino rutangaje cyane, urukino mumenyereza wa Musongati ndavuga Omar Ntakagero, amajambo yavuze inyuma yago uravye yari yishimye, avuga ngo nta gitangaje twe gutsinda Olympique Star. Ugandazi nawe Ntakagero nayo no musinaza ko ari ku makritiki menshi, kuko naza ko debut de saison ariko yagira muri Musongati sinziza cyane. Nawe ndazi ayo majambo naho yavuze, nawe ndazi iyo ntsinzi ntayo yari yizeye. Yari kandi ibintu biza ku booster confiance muri Musongati. Gutsinda Olympique Star ni ikintu cerekana ko nakazi gakomeye mu Rwanda. Nakazi gakomeye cyane. Rero ndavuga kuri Olympique Star kuba baratakaje urwo rukino rwejo, ego nta gitangaza kirimo, kuko bari bahuye na equipe champion yo ku mwaka uheze, equipe yitwaye neza izobandanya ku rukino muri CAF Champions League, yakuyemo umugwi hariya muri Djibouti, AS Djibouti Telecom. Rero ni Aigle Noir the Fighters nabo bategezwe gushiramo inguvu kugira ngo batwereke ko bashobora kuzitwara neza imbere ya RR. Kandi n'umugwi wa Aigle Noir the Fighters atarukino na rumwe uratakaza. Ugutakaza kwa Aigle Noir the Fighters no kunganya urukino banganije na Muzinga ibitsindo 2 ku bindi. Rero ni the Fighters uno mwaka je mbona bafise amahirwe kandi yo kuza kwiyongera ihigano rya Primus League, bivanye n'ubwishi bw'abakinyi bakiri bato bafise, kandi bariko baragira niyo experience yo gukina match nkuru. Rero nta kosa bakoze, baje bavyitwaramo neza. Ariko kandi ni mugwa Aigle Noir uno munsi ni ucisubira mu kibanza ca mbere, ariko uranganya amanota n'umugwa wa Bumamu. Ngo Bumamu nyene ntiratakaza urukino rumwe yanganije, nibaza ko banganije n'umugwa Rukinzo ibisingo kimwe kindi. Urako ni Bumamu yose yafisa amanota 19, Aigle Noir amanota 19. Uravye Bumamu nayo uno munsi ni equipe nshasha itandukanye na equipe mwaka wese, kuko uno munsi basumenyereza mushasha. Uno Jocelyn twavuze kuri Jimmy Ndayizeye, umumenyereza afise experience, ariko na Jocelyn nayo umumenyereza afise experience yatwaye amaze gutwara no Primus League muri Aigle Noir, yamenyereje imigwi ikomeye muri Ingozi, muri Message Ngozi yaciyeyo mu Rwanda n'ahandi. Ubona ko ino Bumamu izokoreza Aigle Noir muri no course au titre ya Primus League. Mfashe nkaraba ku ruhande rwa Bumamu nayo ikintu novuga isa nirusha Aigle Noir. N'abakinyi bafise experience nini cyane, n'abakinyi bayibayemo kandi bakuze muri bo, barakuze mu mutwe abakinyi ba Bumamu. N'umumenyereza wabo Jocelyn, umumenyereza mwiza nawe. Ariko ikintu Aigle Noir ishobora kuzorushiriza Bumamu ni effectif nini y'abakinyi bafise ubushobozi. Mugura aza gusanga umugwi wa Bumamu abakinyi 11 beza batanguramwo, akeshi bamari babandi. Rero intambwe iracari ndende kuri Bumamu na the Fighters. Muga Bumamu akantu nako baca bamera nk'abagirira kamahirwe, nta nkino za CAF ariko baritabiye Sekafa Kagame Cup, bayivamo atabirenze batweretse. Mu gicitwazo kuri bo kwari uburyo bagiyemo, ni equipe yagiye mu gihe the Fighters batagiye.
yegano ryari kwitabira Aigle Noir ariko baza kubimenyeshwa ku kanyuma muga birangira bagiye bagenda n'imodokari bararuha ariko nta kibera ubusa hari experience barayikuyeyo. Ikindi kintu yaza ko gitanga avantage kuri Bumamuru hano muri Primus League. Bumamuru ni equipe match nyinshi bazikinira wabo. Match nyinshi ziko zibera i Buganda. Ngo imatch bakira bayikinira i Buganda. Ni match bari gusohoka nyinshi usanga ziri i Buganda. Kuko no musi imigwi myinshi ya Primus League bariko bakirira i Buganda. Biraza ko niyo ni avantage cyane ikomeye kuri Bumamuru. Niyo ni avantage ikomeye cyane kubera abakinyi ntibaruha match bazikinira muhira kandi niyo Aigle Noir the Fighters ije kuhahurira na Vitaro Football Club kabara kajyo keza kumumenyereza ndavuga Justre ndetse n'abakinyi kuza ku kibuga kuraba abakeba babo ingene bashobora kwitwara. Iyo ni avantage kuri Bumamuru cyane. Turabona no Aigle Noir ni Primus League naza ko afise parcours nziza kuva kuri 7e journée ni 21 pour afise 19 bani depo musamaze gutakaza kuri match nire bagize n'umugwa wa Muzinga. No musi ni mundwiza ni muri weekend niba bazoba ko akena umugwara bazoba ni tariki 18 bazoba bakina umugwara. Twari twavuze ko naza ku mise twavuze ko cyane ku mugwa Aigle Noir nara tweje kwa tubona ama conference de presse ya Fondation Park bavuga ati ni ibintu ntabwo nabuke dufise ku mugwara turazi ko ni club historique hano muri Afrika muri Champions League cyangwa ahandi. Aigle Noir amahiguse nangaye ku umugwi wa Aigle Noir the Fighters bivanye n'icuri hano mu Burundi n'ukuntu nyene babishizemo nguvu ariko baritegura ariko equipe bazohangana nabo ndavuga Arari iyo mu Misiri nayo ni equipe ifise Champions League 12 za hano ku mugabane wa Afrika. Natwe hano mu Burundi kuva mu mateka nta equipe dufise irakina na finale ya CAF Champions League uretse Vitaro Football Club bakinye CAF Confederation Cup ndavuga finale. Twebwe imigwi yacu ntabwo ushobora kwigerana n'imigwi yo mu Barabu hariya bafise championnat iturenze hariya umukinya kina muri Arari kujya gukina muri ihiganwa nka Ligue 1 kugira ati ntakinye muri Marseille canke Paris Saint-Germain canke Monaco no kwigumira hano muhira. Ni equipe bafise abakinyi 90% bakinira equipe nationale ya Farao. Rero kuri Aigle Noir the Fighters bategerezwa kwitanga cyane ku buryo match are bashobora gukura hano mu Burundi resultat nziza utsinda igitsindo nka 1-0 canke 2-0. Ni ibintu bigoye cyane. Rero Aigle Noir the Fighters kubandanya birashoboka kubera byose n'umupira w'amaguru. Birashoboka imbere yara. Nagiye mbona habe bitangaza ku isi. Gushoboka Aigle Noir kubandanya 20%. Birashoboka ariko duhora tubona equipe kuba parier equipe bashobora kuyiha amanota 20 na 29 yindi bakayiha rimwe n'ibice ikazi gatsinda nimba Aigle Noir ushobora kuyiha 20% ahubwo numvise amahirwe menshi aya mahirwe menshi cyane gushaka kubana no mupira w'amaguru nabikubwiye kandi dufise akarusho kubera the Fighters bazokinira hano kuri Stade Intwari ubu hareheze imyaka hafi 4 imigwi iserutse hano mu Burundi byo kwakirira hanze ubwo gwara ruhombo runini kandi cyane no kuvuga match izobera hano kuri Stade Intwari Aigle Noir barafise avantage naho botsinda ico gitsindo kimwe ndakubwiye bagiye hariya mu Misiri bomenya ingene bavyitwaramo bagashobora kuzibira ugasanga bara defense intsinzi yabo muga n'ibintu ushoboka biragoye cyane. Reka tubandanize amakuru yacu tuve muri football tuje muri basket gato tuje ku mugwa Rezipo waratahukanye igikombe ca East African Basketball Champions Cup mu gisagara ca Nairobi naza ko amateka akomeye cyane ku mugwa Rezipo n'iteka rikomeye mu cy'u Burundi ni higanwa ritunganije ku nshuro igira kabiri inshuro ya mbere igikombe cyatasha no mu Burundi nyene gitakanye n'umugwa Remesha ku nshuro ya kabiri igikombe gitashe hano nyene mu Burundi gitakanye n'umugwi wa Rezipo uno munsi n'umugwa Rezipo duheje mu minsi heze hari ibintu byinshi bivugwa Dinamo yaje kuja muri Autobase ni nibaza ko amakuru maremare uno munsi n'umugwa Rezipo ucuza ugatahukana igikombe ca basketball ku mugabane wa Afrika nibaza ko inyuma y'igihugu inyuma y'u Burundi yatari ikomeroka ari igikombe no vuga ngo twokwita international uno munsi bitanga image kuri basketball bitanga image yuko basketball yo mu Burundi yateye imbere ubu iri international ata equipe yaha mu karere canke yaha muri Afrika yoza itera ubwoba equipe yaha mu Burundi n'umugwi wa Rezipo witwaye neza imbere yaho bagitangura East African Champion Cup
batakarije match batsinzwe na Umoja difference y'amanota 10 tuza kubona ni Rezipo batacitse intege ahubwo cabaye ikigwa kuri bo bivanye n'abakinyi bafise experience batwaye ndavuga nka Bujeje Romis n'aba ba Gasongo Jambo Landry kapitene w'urunani na Patrick PDD wabasanzwe amenyereye muri equipe nabo novuga ko abakinyi beza baje ku rukino rugira kabiri baraza bariyempoza batsinda difference y'amanota agera hafi ku 15 amanota 15 tubona exploit ikomeye cyane ya Akimana Jambo Landry atsinda amanota 18 mu minota 13 tubona Bujeje Remis atsinda amanota 21 byatweretse ko batanze ikizere ko urukino rwa nyuma finale batsinze Ulinzi atabwoba bafise kandi koko baje kubigaragaza batsinda difference y'amanota 27 muri finale encore tuza kubona babakinyi babo nyene bafise experience nibo bitwaye neza rero novuga ko ni Rezipo inyuma yaho ku mwaka uheze Remesha bitwariye neza muri EAC East African Champion Cup nabo baticaye babandanije bakora n'abakinyi batwaye bafise experience navuga nka Akimana Jambo Landry n'umukinyi yatwaye ibikombe bitandukanye ndavuga ari muri Dinamo mu runani muri Gymkhana no muri Rezipo rero ni basketball hano mu Burundi iri ku rundi rwego ni Rezipo nibaza ko abakinyi batwaye turabazi twese ni Rezipo navuga ngo yaje kugama Espoir umugwi wa Ulinzi baje kuwutsinda nibo bari batsinze match ya mbere ariko baje kuwutsinda nibo baje kuba batsinda muri finale tugiye kuma exploit individuel twaje ko tubona Homis niwe aba MVP wa coupe twaje ko tubona Clark yabaye meilleur meneur wa coupe Clark nawe no mukinyi mwiza cyane kuko uravye Clark muri Gymkhana yakinanye na Jambo Landry baza kurokiritwa no mugwi w'urunani byabandanije biboneka ko ari abakinyi beza cyane kandi Clark no mukinyi akiri muto neza ko ni experience ariko aronka muri basketball étrange no musi ni nabo babiri kandi baje ko baje muri dream team batanu bakomeye baranzigana niko twaje kwiga uno munsi nibaza ko ni ibikombe bibiri n'ama edition abiri ateguwe ni ibikombe bibiri bitasha no mu Burundi uno munsi twaje kuvuga ko muri no zone 5 cyane muri EAC nibaza ko ni ikintu kigize ariko turabe iki ni umugwi wa Rezipo waje kuba utwara ino coupe abakinyi batwaye nuvuga ngo 75% n'abakinyi baje kuba bakura mu yindi miti bashaka kuvuga ati ni n'abakinyi no musoraba ugize equipe nationale wo turakora equipe nationale kuko bo bashaka kongira abandi bakiya batagiye aro Giberi aro Mariki ariho abandi batandukanye ba Meya Sumezi n'abandi batandukanye mugabo ntushaka kuba mu bakinyi n'uburi batandatu inzu bagera equipe nationale turashaka kuvuga ko ni ikintu kije kurafu uko bakinyi bariko barakina amahiganwa international bizobatuma bashobora uvuga ngo kuranforcer equipe nationale kuzana iyo experience bakayisha muri equipe nationale yego cyane kubera burya umukinyi ashobora kuba azi gukina muga agahura no badakinana muri equipe imwe iyo bageze muri equipe nationale ugaca usanga ntibamenyeranye ariko haraba ico kibazo ugaca usanga bivanye n'umukenyuro muri Dinamo bakoresha no mu runani bakoresha itandukanye bivanye n'imisi mike rero abakinyi bashoboye guhurira hamwe ugaca usanga birabagoye gutanga umusaruro kigero ni ikintu ciza cyane kizotuma abakinyi bamaze guhura muri equipe nationale boroherwa bashira hamwe inguvu ugaca usanga Uburundi buriko burabyitwaramo neza ndavuga equipe nationale ya basketball reka tuve muri basketball tugaruke mu mupira w'amaguru urya kandi tuve mu mupira w'amaguru makreb tuje kuri equipe nationale ko intamba mu rugamba zamaze kuba zishika mu gihugu ca Gabon aho bagiye gutana mu mitwe na Panthère Noire ba Gabon ona ko ni urukino nta kinini Uburundi bugiye kurondera ni twavuga ngo ni guheza ibwirizwa gusa kwitabira kugira ngo bakwize inkino batekanya gukina muri eliminatoire za Coupe du Monde 2026 ubona ko Uburundi bamaze ko gutakaza hano i Bujumbura ku rukino baheruka gukina n'igihugu ca Kenya no musi bagiye muri Gabon ni Gabon iko arondera ikibanza ca mbere muri groupe yabo bongo ni Gabon itazoza yoroheje nuvo itazokorosha ibintu imbere y'intamba mu rugamba ariko kandi ni Gabon urukino baheruka gukina baje ko batsinda ibitsindo bigera kuri 4 byatsinzwe na Emerick Aubameyang yabisinze byose 4 acaronka ni kati tukura no musi urukino rw'intamba mu rugamba ntazo bari twitege iki ku ntamba mu rugamba imbere yako ku ntamba mu rugamba novuga ko
nakazi katoroshe cyane bivanye n'igihugu bagiye guhura naco. Twagiye tubona intamba mu rugamba, ndavuga ku rukino ruheruka hano kuri stade Intwari, haraheze imyaka hafi 4 tutahakira inkino mpuzamakungu mu giserukiragihugu. Tubona intamba mu rugamba zihuye na Kenya, gusa baca bagira ikibazo cya carton rouge yabonetse urukino rugitangura, yahawe Bimenyimana Bonfils Caleb, nawe numwe mu bakinyi ngenderwa ko muri equipe nationale. Tubona abakinyi b'intamba mu rugamba uburuhe ni bwinshi kuri bo bivanye n'ukuntu bariko bakina na equipe ya Kenya Harambee Stars badakwiye. Rero novuga ko ku rukino rwa Gabo n'urukino n'ubu coach Patrick Sangwa ategerezwa gushira ko pressure, kuko umusaruro ariko aratanga muri equipe nationale ntabwo ari mwiza na gato. Umusaruro mubi cyane, amazita si meza na gato kuva yagafata equipe nationale victoire 2. Kandi ugaca ugendura ibihugu bahura navyo ni vya bihugu ego yarahuye na Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire ni gikomeye, bo arahura na Gambia. Gambia no bwo dusa nabanganye urwego n'ikimenya amenya muri match yare twarabatsinze Gambia, tubatsinda 3-2. Tubatsinda 3-2, twabanje kubatsinda 3 baraza bagombora 2, ariko match retour badutsinda ibitsindo 2 ku busa nabi. Rero novuga ko urukino rwa Gabo kuri Patrick Sangwa nakazi kadasanzwe, kuko apfume agiranire anganye match kugira yereka abarundi koko projet yemeye yuko azoshikana equipe nationale muri CAN 2027, atwereke ko ari mu nzira nyayo. Kuko n'urukino rwa nyuma urwa qualification ya Coupe du Monde n'urukino rwa nyuma. Rero ari iki gihugu bagiye guhura naco, ndavuga Gabo ni equipe ikomeye cyane, ni equipe kuva bagatangura zino qualification ya Coupe du Monde nta rukino na rumwe baratsinda. Ugutsindwa kwabo no kunganya, naho nyine ugashira ibihugu banganije nimbo Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire kuva ntirigere batsinda, bakinye match 2 barazinganya. Rero kuri Gabo n'urukino bategerezwa gushiramo ingufu uko bishoboye kose, kuko Gabo naho itazoba ya mbere baracafise amahirwe yo gukina igikombe c'isi. Gabo itaba ya mbere izoba ya kabiri, rero bazoca baramere mere deuxième equipe zine bacizice zikina demi finale, hanyuma baze gutoramwo imwe izoja gukina n'ayandi makontina yitwaye neza. Rero Gabo birashoboka cyane gose, kuko Gabo ifise amanota menshi irahiregeranye na Cote d'Ivoire. Rero ni Gabo kuri bo bafise amahirwe menshi bivaye n'ukuntu bazokinira match iwabo, uko banadutsinze match yare dukinira muri Tanzania ibitsindo 2-1 basohotse. Rero kuri bo abeshi bavuga ngo Pierre-Emerick Aubameyang yari carton ngo ntazoba arimo, muga ni Gabo twabonye n'urukino rwabereye muri Tanzania. Pierre-Emerick Aubameyang ntabwo yarimo, ntabwo bafise abakinyi beza. Denis Bwanga no mukinyi mwiza nawe yagoye, ariko aragira course na Leo Messi muri MLS kuri mail biteye neza cyane. No mukinyi yanagoye cyane abarundi muri match are Burundi bwakiniye muri Tanzania. Rero novuga ko n'urukino ku ruhande rwa equipe nationale rutazoba goroshe bitewe n'ukuntu n'abakinyi ba equipe nationale y'u Burundi dufise. Je mbona kumwe ngo hari abakinyi babura bafise experience, ndavuga nka kapiteni Frederic Nsabiyumva, iyo match ntazoba arimo. Umukinyi fata nka Kiremesha Caleb, Bimenyimana Bonfils Caleb ntazoba arimo bivanye na carton rouge yariye. Ugacura Mediane dufise nta playmaker hari, nibura rya Saido ntibazonkiza ariko yaboneka muri equipe nationale. Shassire Nahimana ni wa mukinyi ndavuga igihe Burundi burose qualification yo kina CAN 2019 yaje ari impoza, atwereka ko ari we mukinyi ashobora gusubira Saido ntibazonkiza ku nimero 10, ariko ubu arahari muri equipe nationale nta munota numwe aronswa bitewe nuko urwego rwe rwasubiye inyuma. Rero mu ntamba mu rugamba muri hajya ahanini football y'iki gihe irubakiye muri mediane hagati mu kibuga hamwe no ku mpande. Uravye hagati mu kibuga nk'abakinyi bari bakoresheje kuri rukino ruheruka, reka dufatire kuri rukino ruheruka. Abakinyi bari bakoresheje ufise Gaël Bigirimana nawe tumuzi nk'umukasera, ufise Erdin ari Musanga. Abo n'abakinyi muri bo ubona ko atamukinyi ari kuri technique ashobora gutsinda canke agatanga ya mapasi. Rero novuga ko ico kintu kirashobora kudukora ko mu ntamba mu rugamba. Kandi na defense ya equipe nationale nabonye ijoga bitewe n'ukuntu Axe hari hazigiye tubona Frederic yitwara neza, ndetse na Kraus we nawe ntiyashoboye kuboneka. Rucho defense ya Rucho na Musa Omar de Jong
ni defense ubona ko irimo agahazi bitewe n'ukuntu Ruco amenyerewe akinishwa ku ruhande canke muri mediane. Rero ni ikintu kidasanzwe kuri equipe nationale y'u Burundi, mugabo novuga ko ejo n'akaryo keza ko kwigaragaza ku musatirizi mushasha Romeo Vansi Mabanza. Urukino rwa mbere twabonye akina iminota yose 90, muga tubona ni wa mukinyi ivyo akina atakuvurugana birimo, wa mukinyi atashuta afise, wa mukinyi aho umugongo aba defenseur ba equipe adversaire, wa mukinyi adashobora kuraba gutaramura amaso ngo arabe bagenzi be bariko barakina ashobore kubahereza imipira. Tubona n'umukinyi yigwisha keshi arondera amakosa, ariko nakaryo keza ko kwikosora ku rukino rw'ejo, ndetse no kumumenyereza wiwe ndavuga Patrick Sangwa agire icyo akosoye ku rukino rw'ejo, hama abarundi abaho umunezero. Ya turese vya Coupe du Monde byo twamaze kwa tubisezerera, iski urafise ikizere ko 2027 kana bishoboka? Ikizere kirahari kuko abakinyi turabafise. Burya bakubwira ko equipe nationale y'u Burundi yakinye kana 2019 ntabwo ari yo equipe nziza mu mateka y'u Burundi twigeze kuba dufise. U Burundi bwize ko ufise equipe za 2012 2013, kapitene Valeri Nahayo akihari akina mu Bubiligi, ba Digari ba Saido Ntibazo ntize nawe yarakira umukinyi muto cyane, ba Piero bakubwira ko ba Mackenzie bakubwira ko iri equipe niyo yari ikomeye ku ya 2019. Muga 2019 bivanye no gushira hamwe kwabo baraje kandi bari mu itsinda rikomeye. Twibukanye ko bari kumwe na Gabo, bakaba kumwe na Mali na Sudani yitwa ngo irahuha. Muga bagiye muri Canada rukino na rumwe batsinzwe. Ariko se ubu 2027 icobura ni giki? Abakinyi bakina hanze y'igihugu turafise experience. Rero icizere coach Patrick Sangwa bamuhe akanya bongere banamufashe gutunganya, kubera twabonye yidoga avuga ati je mu gutuma k'abakinyi hari abarundi benshi banyidogera ngo bitewe nuko hari umukinyi bafise ubushobozi kanaka nta mutumye ko. Nawe Patrick Sangwa yavuze ati harabura uburyo, nta buryo abakenewe abantu batatu canke bane bahabwa uburyo bwo kuja nko mu bihugu bitandukanye kuraba abakinyi urwego rwabo bagezeko. Yavuze ati je mu gutuma k'abakinyi mbaza abakoce babo canke abantu babegereye hafi. Rero Patrick Sangwa ahabwe umwanya ndetse n'uburyo bukwiye muri equipe nationale, ntanke ka 2027 Burundi buzokina kandi turi hamwe twese irashoboka. Ni no ngaduce tugarukiriza ikiganiro cyacu ca Rock Sports yo kuri no munsi wa mbere, anako ya makuru atandukanye. Reka nshimire umutumire wacu yadufashije kwashikiriza kino kiganiro. Ego nandi ndagushimire cyane, mwakoze cyane. Nongera nshimira n'abakunzi ba Rock Media cyane cyane abakurikirana Rock Sport, bakoze neza cyane. Reka nenda bashimire bakunzi ba Rock Media, bakunzi b'iganiro ca Rock Sports. Reka kanishimire abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, Ndagijimana Frambe ndetse na Igiraneza Claudia Koko. Ndabashimire, nibaze ko mubandanye mugubwa neza aho muherereye, ariko nibaza ko muca musigara makwirikirana ibice bikuru bikuru byaranze urukino Aigle Noir ariko yakira n'umugwa Olympique Star. Twarababwiye Aigle Noir yatsinze igitsindo kimwe ku busa umugwa Olympique Star. Mugire aho muba mubaho.